Turabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Irankunda Desire. Twashimye kubasangiza amateka canke ibyabaye canke ibyaranze ubuzima bwa Yesu. Muri iyi nkuru tugiye kubasangiza igizwe n'ibice bitatu. Igice ca mbere turaza kubayagira kuva mu ivuka ryiwe uko vyagiye birakurikirana kugeza apfuye akazuka akongera akaduzwa mu ijuru. Igice ca kabiri turishura ibibazo bikunda kubazwa n'abantu benshi cane cane ku ivuka rya Yesu. Hariho benshi bagira urujijo ku ivuka rya Yesu hamwe no ku munsi mukuru wa Yesu bitiriye Noeli. Igice ca nyuma ari naco ca gatatu turababwira ibitangaza 37 Yesu yakoze muri iyi si. Ndongeye kubaha ikaze bakunzi bacu mudahengeshanya kudukurikirana, tubibutsa ko ikiganiro mugikurikiranira kuri radio Ijwi ry'Ugwaruka hamwe no ku rubuga rwa YouTube, ikaba ari na televiziyo iri en ligne yitwa Ijwi ry'Ugwaruka TV. Turaza gukoresha amashusho agereranya Yesu n'ibikorwa Yesu yakoze. Kaze mu gice cacu ca mbere. Igihe Yesu yavuka, Palestine yari yigaruriwe n'Abaroma. Ico gihe inkomezi za guverineri w'Abaroma zari hejuru y'ubwami bwaho. Nyuma y'urupfu rw'umwami w'Abayahudi Herode mukuru, Roma yagabanije agace kayo hagati y'abahungu biwe batatu, maze Galilaya na Pereya bagwa kuri Herode Antipa. Abayahudi bagumana ubutegetsi mu rwego rw'idini, babihujije ku mupadiri mukuru n'urukiko rwa Kiyahudi. Abategetsi batatu, Roma, abami baho, umutamvyi mukuru, buri wese yatanga amakori muri Palestine. Mu ntangiriro z'igihe cacu ubutunzi bwari bugoye kandi ikirere ca politike cari cifashe nabi. Idini rya Kiyahudi ryo mu gihe ca Yesu ryari rihagarariwe n'imigwi myinshi. Iyizwi cane muri yo ni iy'Abafarisayo, abo bari bahagarariye amateko y'idini, hamwe n'Abasadukayo bifitanye isano n'urusengero. Iyindi migambwe yerekeje cane kugwanya intwaro canke imyigaragambyo ihagarariye ku idini. Hanze ya Palestina, guhura n'umuco w'Abagiriki n'imiryango y'Abayahudi batatanye mu bwami vyatumye havuka icitwa Abayahudi b'Abayahudi b'Abayahudi. Iyi miterere y'amateka niyo nkomoko y'ubutumwa bwiza bwerekana Yesu ahanganye n'ingeso zitandukanye z'Ubuyahudi, ariko kandi afise imyumvire imwe y'ububasha bwa politike n'ubukuru bw'amadini. Nimba abahinga mu by'amateka muri iki gihe bemeza ko bidashoboka kwandika ubuzima bwa siyansi bwa Yesu canke gutanga inzira y'amara, babona ko bashoboye kubaka ibihe by'ingenzi byabayeho. Ukuvuka kwa Yesu. Amavanjiri ya Matayo na Luka ashira ivuka rya Yesu mwene Mariya ku ngoma y'umwami w'Abayahudi Herode mukuru, mbere y'urupfu rwa nyuma mu mwaka wa 4 utangurira ibihe byacu. Yavukiye i Betelehemu, birashoboka ko hari mu mwaka w'indwi canke wa 6, kandi ubuzima bwiwe bwabereye i Nazareti muri Galilaya. Yitwa umuhungu wa Yozefu umubaji, akomoka ku mwami Dawidi. Birashoboka ko Yesu yakora akazi k'ububaji kugeza umunsi yasezeye mu butayu bw'Iyudaya. Yohana umubatizi. Mu myaka ya 27-28 Yesu yifatanije na Yohana umubatizi yakora umuhango wo kubatiza mu mazi muri Yorodani, bitewe n'isuku yasabwa kugira ngo imperuka irangire. Uyu muhanuzi yerekana isano runaka impano yiwe y'ubuhanuzi n'imigenzo yo gusuzugura basangiye, ariko aho atandukaniye no kuba yari mu isi isanzwe ndetse no gutangaza Mesiya. Yesu yabatijwe na Yohana,
hanyuma bisa nk'aho amwigana mu kuvuga ubutumwa no mu bikorwa vyiwe vyo kubatizwa. Yashakishije bagenzi biwe ba mbere mu bigishwa ba Yohana. Nyuma Yesu yazahora yerekana ko ashimishwa cyane n'intumwa yo mu butayu. Amavanjiri ya Matayo na Luka ashira ivuka rya Yesu mwene Mariya ku ngoma y'umwami w'Abayahudi Herode mukuru. Igihe umubatizi yapfungwa abitegetswe na Herode Antipa, yasubiriye umwami Herode mukuru. Yesu ico gihe yari afise imyaka igera ku 30. Asubira i Galilaya maze ahitamo kwibera mu gisagara ca Kaperinaumu kugira ngo amubere umuyobozi. Amavanjiri amugaragaza nk'umuvugabutumwa yigishirije mu masinagogi ku isabato, atangaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana no gukiza abagwayi. Mu mavanjiri atatu yiswe synoptique, Matayo, Mariko na Luka, inyigisho n'ibikorwa vya Yesu ahanini bireba ukuza k'ubwami bw'Imana. Muri rusangi vyitwa ko bidasobanutse neza ubwami bw'Imana bwagomba gushiraho umubano mwiza n'amahoro hagati y'abantu no hagati y'abantu n'Imana. Yesu atangaza ko ukuza kwiwe kuzozana uburyo bushasha bwo kubaho. Kugira ngo yongere ibikorwa vyiwe kandi akwirakwize ubutumwa bwiza, Yesu yahaye inyigisho abigishwa bake bizewe. Muri bo yahisemo 12 intumwa. Igitigiri gishobora kuba ari ikimenyetso ikangura iyi miryango ya Isirayeli kandi igereranya Isirayeli nshasha. Umwami Herode Antipa yaciye umutwe Yohana umubatizi. Yari ahangayikishijwe n'uwo muhanuzi yabatesha umutwe. Abayobozi b'amadini bararahiye kumukuraho. Hanyuma abenegihugu ba Yesu ntibumva nabi ubutumwa bwiwe n'ubusobanuro bwa politike. Ibi bisobanura ko Yesu yavuye i Galilaya. Amavanjiri ya synoptique ntacyo atanga yerekana igihe ibikorwa vya Yesu vyamaze, ariko igitabo ca Yohana kivuga imisi 3 ya Pasika y'Abayahudi. Ibikorwa vya Yesu rero vyari kumara hagati y'imyaka 2 n'3. Birashoboka ko hari mu myaka ya 27 kugeza ku 30. Nyuma yo kumara igihe gito ku mbibe z'igihugu aho abigishwa bamumenye ko ari Mesiya, Yesu yagiye i Yerusalemu aho yagaragaje intsinzi ku munsi mukuru wo mu ndwi. Birashoboka ko ico gihe ariho yakoze amashusho yirukana abacuruzi n'abavunja amafaranga mu rusengero. Abategetsi b'abasadukayo n'abafarisayo bahisemwo guhagarika ibikorwa vyiwe kandi bakoresha ibiro vy'intumwa yiwe Yuda. Nyuma y'imisi mike Yesu afata ifunguro rya nyuma, ifunguro ry'umukaristiya, aho asezera kubigishwa biwe. Mwijoro muri jardin ya Getsemane aho yari yagiye mu kiruhuko c'izabukuru gusenga, yafashwe n'abasirikare bayobowe n'uwamuhemukiye Yuda. Yesu abazwa mu gitondo ca kare n'abayobozi b'Abayahudi. Babona ko akwiriye gupfa kubera ko yatutse abavuga ko bubaha Imana. Bamushikirije rero Prefet Poncio Pilato, guverineri w'Iyudaya, kuva ku mwaka wa 26 kugeza ku mwaka wa 36. Ububasha bw'Abaroma bonyene nibo bari bafise uburenganzira bwo kwica. Yesu yaborejwe igufa ryo kubambwa. Amavanjiri ya synoptique ashira uru rupfu ku munsi wa Pasika y'Abayahudi, itariki 15 z'ukwezi kwa Nisani mu kwezi kwa 4. Naho Yohana we avuga ko vyabaye ejo bundi, bikaba bishoboka cyane. Mariko na Yohana berekana kandi ko Yesu yiciwe mbere y'isabato ku wa 5 Nisani itariki 15 yaguye ku wa 6 mu mwaka wa 27 n'umwaka wa 30 n'umwaka wa 33. Ubuzima bwa Yesu busa nkaho bwarangiranye no gushingurwa.
ariko umunyamateka aguma mbere y'inkuru ikomeza. Inkuru ya Yesu ihinduka iy'abigishwa biwe. Mu by'ukuri batangaza ko imva ya Yesu basanze irimwo ubusa, kandi ko Yesu yababonekeye ari muzima mu bihe bitandukanye. Isezerano rishya ryemeza ko uru rupfu rufise insiguro ku bantu, kandi ko Imana yamenye Yesu nk'umwana wayo mu kuzuka. Ibihe bitoroshe Isirayeli yahuye navyo vyari byashigikiye iterambere ritangaje rya Mesiya. Gutegereza gutabagwa n'Imana binyuze kuri Mesiya, umuntu yatoranijwe kandi yarungitswe n'Imana. Mu kinyenjana ca mbere c'ibihe vyacu, Abayahudi babaho bigaruriwe n'ubutegetsi bw'amahanga, bahura n'umuco wanduye kandi batandukanijwe muri bo. Bakira cane aya majambo y'icizere. Umuzuko wa Yesu akandamizwa kandi akicwa biteye isoni. Izina Yesu rikoreshwa cane wenyene mu mavanjiri, ryibutsa ko Kristo yari inyama n'amaraso. Ijambo Kristo riva mu Bugiriki Christos, bisigura uwasizwe. Rikoreshwa mu isezerano rishasha kuri Mesiya. Ntabwo rifise ubusobanuro nk'ubwo mw'isi y'Abayahudi. Rifata agaciro k'izina rikwiye, iryo risobanura Yesu nk'ikintu cyo kwizera. Niyo mpamvu duha izina Kristoloji ibisobanuro byose bizera, vyerekana ishusho ya Yesu, kandi twita abakristo amazina y'icubahiro. Kristo mwene Dawidi, umwana w'umuntu, umwami. Bamwitirirwa kugira ngo asobanure ubutumwa bwiwe. Nyuma y'inyandiko za Pawulo, amavanjiri ashimangira kwigana amateka ya Yesu, kwiyumvira ku muntu no ku bikorwa vya Yesu Kristo, bitera isezerano bishasha kuri Kristolojiya itandukanye mu mvugo zabo no ku rwego rwo kubisobanura. Gutangaza izuka rya Yesu niryo tangiriro ry'izi nyigisho. Kuva ico gihe havuka ibisobanuro ku rupfu rwiwe, hanyuma bikibanda ku nyifato yiwe ya kimuntu no ku mibereho yiwe. Ibisekuruza vya mbere vya Gikristo vyegereye bishingiye ku nyandiko zo mu isezerano rya kera. Ibi bibazo bigamije gusobanura ibikubiye mu mibanire iri hagati ya Yesu Kristo n'Imana. Kwamamaza abamisiyoneri b'Abakristo nk'uko bigaragarira mu makete ya Pawulo, vyibanda ku isezerano riri hagati y'umusaraba n'izuka rya Yesu Kristo. Arashaka gusobanura ibisobanuro by'urupfu rwa Kristo witanze ku bantu bose kandi acungura ibyaha byabo. Mu gihe ku bamisiyoneri b'Abakristo kwizera Yesu Kristo vyonyene bitanga agakiza, Pawulo we ntabwo yerekeza ku buzima bw'amateka ya Yesu, ku butumwa bwiza gusa, ahubwo ni ubw'ubwami nk'uko yaba ku isi. Ni hamwe ivyiyumviro bigerageza gusobanura umwidondoro nyawo wa Yesu. Ivanjiri ya Mariko yemeza ko mbere y'umusaraba ariho hagaragarira umuhungu wa Yesu w'Imana. Ikibazo cyo kumenya igihe Yesu ashobora kuvugwa ko ari umwana w'Imana. Mu mavanjiri ya Matayo na Luka ni inkuru zerekana ivuka rya Yesu. Ivanjiri ya Yohana iragenda ikomeza kumenya mbere y'igihe cyose umwana w'Imana yabaye umuntu muri Yesu. Imiryango ya mbere ya Gikristo ntabwo yahaye Yesu izina ry'Imana, ariko guhera mu mpera z'ikinyenjana ca mbere izina ry'Imana ryakoreshejwe no muri Kristolojiya. Mu itanguriro ry'ubutumwa bwiza bwa Yohana, aho Yesu yerekanywe nk'ijambo ryahozeho, bivugwa ko ijambo ryari Imana. Iri zina rya Kristo nk'Imana ryateje impinduka. Mu isi y'Abagiriki n'Abaroma, ubutumwa bwa Gikristo bwibanze ku kibazo cyo kumenya isano ry'Imana na Yesu Kristo bari bafitanye. Inyishu zitandukanye zahawe iki kibazo birashobora kugabanya inzira zibiri z'ingenzi. Ishure rya Antiokiya ryibanda ku bumuntu bwa Yesu kandi bikabije biganisha ku guhakana ubumana bwiwe.
ishure rya Alexandria ryibanda ku bumana bwa Yesu kandi rigashobora gutuma umuntu yanka ubumuntu. Igihe ubukristo bwemegwa nk'idini ryemewe mu bwami bw'abaroma mu kinyejana ca kane, ukudahuza hagati y'ayo mashure yose yabaye ibintu vya leta. Abami bahise batumiza inama za gikristo zishinzwe gushiraho inyigisho zemewe na bose. Inama yemeza ko imiterere y'umwana isa kandi ihuje n'iya data, ishiraho itandukaniro riri hagati ya kamere y'umuntu na kamere y'Imana ya Kristo, mu gihe yashimangira ubumwe bwose. Ariko ingorane ziracahari kubera ko imyumvire ya kamere, ibintu n'umuntu bidasobanuwe mu buryo bumwe n'abantu bose. Izindi nama zibiri zarakemuye ikibazo ca gikristo. Constantinople ya kabiri mu mwaka wa 553, Constantinople ya gatatu mu mwaka wa 681, kandi nticashoboye gukumira ubwumvikane buke kuri iki kibazo hagati y'uburengerazuba, iryo n'ishengero ry'ikilatini, n'iburasirazuba, ishengero ry'abagiriki. Mu binyenjana vyahise, teologiya y'iburengerazuba yiyumviriye cane guhera mu kinyejana ca 12 ku bisobanuro vy'amateka y'abakarudoniya. Kristo ni umuntu umwe muri kamere zibiri. Mu gihe c'ivugurura ry'abaprotesta mu kinyejana ca 16, Lida yongeye kwerekana iki kibazo co gucungurwa. Umuntu yokizwa gute? Kuri we Yesu Kristo ni isura y'Imana, yerekeje ku kiremwa muntu, mu ntege nke z'umuntu yigana kugeza ku rupfu. Itanga uburyo bwonyene bwo kumenya Imana no gukizwa nayo. Ikinyejana ca 18 yejeje ivyiyumviro vya anthropologique hamwe n'uburyo bushinze mu gaciro bushigikirwa no kumurikirwa. Ubwiyongere bwa siyanse butera ikibazo c'imiterere y'ukuri ikubiye mu vyanditswe muri Bibiliya. Iki kibazo gikomeye carangiye mu kinyejana ca 19 no mw'itanguriro z'ikinyejana ca 20. Urebye urugero rw'amateka n'ivyanditswe n'amashure vyatumye habaho kwizera kwa gikristo. Ikibazo ca kristologiya noneho gisubirwamwo ukurikije isano riri hagati y'amateka y'ukuri n'amateka yo kwizera. Mu gihe ubwoko runaka bw'ubushakashatsi bwananiwe gushakisha ukuri k'ubuzima bwa Yesu canke amajambo yavuzwe nawe, umuhinga mu vya teologiya wa Protesta Rudolf Bultmann mu 1884 kugera mu 1976 yemeza ko umuntu afise Kristo gusa kubwo kwizera abinyujije ku Mana. Abigishwa ba Bultmann barengera amahigwe yiwe y'amateka binyuze kuri Kristo wo kwizera. Teologiya gatolika na teologiya y'abaprotesta muri iki gihe biyumvira ko kristologiya atari inzitizi, ahubwo ko ari imwe mu nzira zijana kuri Yesu, bitewe n'ibiganiro vyuguruwe hamwe na siyansi y'umuntu. Ikibazo c'umuntu c'umubano wiwe ushoboka na Yesu Kristo hamwe n'Imana, ubu ni ikintu c'ingenzi mu vyiyumviro vya Kristo. Bitewe n'imyizerere, ibihe n'imico, abakristo bakunze gutsimbataza ubumana bwa Yesu Kristo. Rimwe na rimwe n'ubumuntu bwiwe. Kuri bamwe izina rya Yesu Kristo risobanura hejuru ya byose. Yesu ni Kristo, uwo kuva mu itanguriro afise ubutware n'ubumana ubwayo. Ibintu byose Yesu yigishije kandi yageze ko ku isi bifise agaciro. Ku bandi Yesu Kristo yabanje gusobanura Kristo ni Yesu, umuntu akomoka i Nazareti, umunyagalilaya. Muri we Imana ikubiyemwo ubumana bwayo kandi igabana iherezo ry'abantu. Iyindi myizerere imwe, idini rya Kiyahudi n'ubwisilamu, iha Yesu gusa umwanya w'umuntu. Kuri bo ni rabi akomeye canke umwarimu, umuhanuzi akomeye. Byongeye kandi kuva umuryango w'ibihugu by'uburengerazuba
wigenga imiterere ya Yesu yaciriwe urubanza kandi rimwe na rimwe igarurwa hanze y'ukwizera Imana. Afatwa nk'umuntu afise imyitwarire myiza, umwe mu babanziriza amahoro. Kugaragaza ubumwe bw'umuntu wa Yesu Kristo akomeza ubumuntu bwiwe n'ubumana bwiwe, rero niryo shingiro ry'ukwemera kwa Kristo binyuze mu ishusho ya Yesu Kristo, nivyo vyemeza ko bishoboka guhura n'Imana n'abantu. Igice ca kabiri tugira dutange inyishu ku bibazo abantu benshi bakunda kwibaza. Izina Yesu risobanura iki? Yesu rikomoka mu kigiriki ca kera resu, riva ku izina rya kera ry'igiheburayo Reshuwa, kandi rifise imizi imwe na Yosuwa. Iri jambo risobanura Imana ikiza canke Imana iratanga. Inkomoko ya Yesu ni iyihe? Yeruzalemu, intara y'Abaroma ya Yudaya. Yesu w'i Nazareti ni Umuyahudi akomoka i Galilaya, yavutse hagati y'umwaka w'indwi n'uwa gatanu. Ni uruhe rurimi kavukire rwa Yesu? Yesu yavuga ururimi rw'Icarameyi. Icarameyi kizwi cyane nk'ururimi rwa Yesu. Uru rurimi rw'Abasemite rukomoka mu karere ko hagati ya Efurate, rwakwirakwiriye cyane muri Siriya na Mesopotamiya hagati y'imyaka 800 n'imyaka 600 mbere ya Yesu. Ninde avuga amateka ya Yesu muri Bibiliya? Ibitabo vya Matayo, Mariko na Luka bivuga amateka ya Yesu mu buryo busa. Ibyo bitabo byitwa sinoptike. Ubutumwa bwiza buvuga kuri Yohana buturuka ku yindi kristologiya. Iya mbere mu ivanjiri yanditswe isa nkaho ikurikije Mariko. Se wa Yesu yari inde? Yozefu yitaye kuri Yesu kuva akivuka nka se, ariko ivanjiri iratubwira ko ntabwo ari we se. Muri Mariya Yesu yari impano y'Imana. Gusa uruhare rwa Yozefu rwari ingenzi cyane kuri Yesu. Hari benshi batumva ko inkumi Mariya ko yovyara atamugabo, ariko bakibagira ko Imana yakoze ibikomeye biruta ivyo byo gutera igitutu inkumi Mariya. Iyaremye umuntu mu mukungugu, yasatuye ikiyaga ikagicamwo inzira Abisirayeli bakambuka. Iyamanuye umuriro ku musozi Karumeli ukarigata inkwi zose zuzuye amazi. Iyatumye abakecuru bashaje batavyara mu nyuma baravyara. Iyazuye Lazaro amaze imisi 4 yapfuye. Iyugaye iminwa y'intare Daniyeli ari mu rwobo rw'intare. Shaduraka, Meshaki, Abedenego batererwa mu itanure ry'umuriro ibagira ico baba. Ibitangaza 37 Yesu Kristo yakoze ari muri iyi si birakomeye kuruta inkumi kuvyara itagira umugabo. Ikintu cyose umuntu yiyumviriye kitagira inyishu ukumva ko kidashoboka, ku Mana kirashoboka. Ntugasubire kwibaza ko Mariya ko atari kuvyara atagira umugabo. Kuva ku myaka 12 na 30 Yesu yarabayeho gute? Yesu Kristo kuva ku myaka 12 kugeza kuri 30 yagumye i Nazareti mu nzu kwa Yozefu, akora n'amaboko yiwe mu gufasha ibikorwa abavyeyi. Umuryango wa Yesu witwa gute? Isezerano rishasha rivuga abavukana 4 ba Yesu: Yakobo, Yozeti canke Jose canke Yozefu. Ukurikije inyandiko zandikishijwe intoki, Yuda na Simoni canke Simiyoni. Yesu yavukiye hehe? Yavukiye i Betelehemu. Betelehemu iri mu birometero 10 mu majepfo y'igisagara ca Yeruzalemu, mu misozi yera y'ubutaka bwera. Ikibanza ishengero ry'ivuka rihagaze uyu munsi i Betelehemu ryamenyekanye kuva mu kinyenjana ca 2 nyuma ya Yesu nk'ahantu Yesu yavukiye. Muri rusangi abahinga mu by'amateka bemera gushira ivuka rya Yesu hagati y'imyaka 5 n'irindwi imbere ya Yesu. Jean Christian Petit-Fils agira nti: turabizi ko yavutse mu gihe c'umwami Herode mukuru.
yapfuye mu mwaka ugira 4. Itariki yashizweho mu itanguriro z'ikinyenjana ca 4, ariko mu buryo bw'ubumenyi igitigiri kinini c'inzobere bagereranya ivuka rya Kristo hagati y'umwaka wa 6 n'umwaka wa 4, ni ukuvuga mbere y'urupfu rwa Herode mukuru washinzwe mu mwaka wa 4. Mariya yari afise imyaka ingahe igihe yavyara Yesu? Bivugwa ko yari afise imyaka 16 igihe yari yibungenze Yesu. Yozefu umubaji nawe ni inkuru itemewe neza cane, yari afise imyaka 14, ni kuvuga Mariya yasumba Yozefu. Itariki y'ukuri ya Noweli ni yihe? Kw'idini rya Gikristo guhimbaza Noweli ntivyabayeho. Kuva mu kinyenjana ca 2 nibwo ishengero ryarondeye itariki y'ukuri y'ivuka rya Yesu Kristo. Itariki ya 25 Kigarama yashinzwe mu mwaka wa 300 ushizweho n'Abaroma hagamijwe gukurikiza ubukristo mu migenzo iva mu muco wa kera. Kuki itariki ya 25 Kigarama ari ivuka rya Yesu? Guhitamwo itariki ya 25 Kigarama bifise imiterere y'ikigereranyo, ni kuvuga igihe c'umwaka iyo izuba rihagaze. Bahisemwo itariki y'umunsi mukuru w'Abaroma w'izuba ridatsinzwe, Sol Invictus mu Kilatini. Wahimbazwa izuba ari ryinshi, ni kuvuga igihe c'umwaka iyo imisi itangiye kuramba, caba ari igihe cyo kuzimya umuriro wacanywe. Kuki tuvuga Noweli? Kuva mu Kilatini Natalis yavutse, ijambo Noweli ni ugukuraho imvugo Natalis ipfa. Umunsi w'amavuko, inzira yakoreshejwe bwa mbere mu Kilatini ya Kiliziya mu kwerekana ivuka rya Kristo vyerekana le trésor de la langue française. Umwami w'Abaroma igihe Yesu yavutse yarinde? Mu mwaka wa 248 umuhinga mu vya teologiya Origene yaranditse ati, abantu bose bazi ko Yesu yavutse ku ngoma y'umwami w'abami Augusto. Yari amaze gutegeka abantu benshi ku butegetsi bwiwe, yari afise nk'aho yabahurije hamwe mu mubiri umwe. Abo twokwita abana ba Yesu ni bande? Yozefu mwene Yakobo mu by'ukuri ni umwe mu basekuruza b'isezerano rya kera. Ibi birashimangirwa no kuvuga abahungu biwe bose Efurayimu na Manase bamaze kuvugwa muri Bibiliya, kandi bavuzwe na Jacobo Vinci na Wilson nk'abana ba Yesu na Mariya Magadalena. Mushiki wa Yesu ninde? Nimba ibi bintu vyinshi bivugwa kuri Yesu ari ukuri, amateka inyandiko za kera zerekana ko yari afise abo bavukana n'abashiki biwe. Isezerano risha ryerekana n'imiburiburi ibitabo 6: James, Joseph, Yuda na Simoni. Bashiki biwe ntibabavuze kuko ico gihe ntibigera bitirirwa izina. Kuki tuvuga Yesu w'i Nazareti? Tumuzi ku izina rya Yesu w'i Nazareti mu gihe amavanjiri abiri ashira i Betelehemu. Iri zina ryerekeza ku muryango wa mbere Kristo yari arimwo. Abanazareti bavuga ko bakomoka ku mwami Dawidi mu kinyenjana ca 2 imbere ya Yesu mu gisagara ca Nazareti. Ni ikihe gitangaza ca mbere ca Yesu yatanguye gukora? Ubukwe bw'ikana ni inkuru yakuwe mu isezerano risha, aho bivugwa ko Yesu yakoze ibitangaza vyiwe vya mbere ahindura amazi divayi. Igice ca 3 tugiye kubabwira ibitangaza 37 Yesu mu buzima bwiwe bwamuranze mw'isi yakoze, kandi tubabwire uko vyakurikiranye. Igitangaza ca mbere ni ubukwe bw'ikana. Ibyo tubisanga muri Yohana igice ca 2 ku murongo wa mbere. Iki nico gitangaza ca mbere Yesu yakoze agitangura kwigisha. Ica 2 gukiza abadayimoni muri Kaperinaumu. Ibyo tubisanga muri Mariko igice ca mbere ku murongo wa 21.
canke muri Luka igice ca 4 ku murongo wa 31. Ica gatatu, Yesu arobesha ifi nyinshi cane, Luka igice ca 5 ku murongo wa 1. Ica kane, Yesu azura umwana w'umupfakazi, ibyo tubisanga muri Luka igice c'indwi ku murongo wa 11. Ica gatanu, Yesu akiza umunyamibembe, ibyo tubisanga muri Matayo igice c'8 ku murongo wa 1, canke Mariko igice ca 1 ku murongo wa 40, canke Luka 5 ku murongo wa 12. Ica gatandatu, Yesu akiza umushumba w'intwazangabo, ibyo tubisanga muri Matayo 8 kuri 5, canke Luka igice c'indwi ku murongo wa 1. Igitangaza c'indwi, Yesu akiza umwana w'umutware, ibyo tubisanga muri Yohana igice ca 4 ku murongo wa 46. Yesu akiza inabukwe wa Petero, ibyo tubisanga muri Matayo 8:14. Igitangaza c'umunani, kwirukana abadayimoni, gukiza uwundi munyamibembe Kaperinaumu, ibyo tubisanga muri Matayo 8:16, canke Mariko 1 ku murongo wa 32. Igitangaza c'icenda, umuyaga w'igihuhusi mu kiyaga, ibyo tubisanga muri Matayo igice c'8 ku murongo wa 23, canke Mariko 4 ku murongo wa 35. Ica 10, Yesu asenda abadayimoni benshi mu muntu, muri Matayo igice c'8 28, canke Mariko 5 ku murongo wa 1, canke muri Luka igice c'8 ku murongo wa 26. Igitangaza ca 11, Yesu akiza ikimuga ahejeje kugiharira ivyaha, Matayo igice c'9 ku murongo wa 1, canke Mariko igice ca 2 ku murongo wa 1, canke Luka 5 ku murongo wa 17. Igitangaza ca 12, Yesu azura umukobwa wa Yayiro, Matayo igice c'9 ku murongo wa 18, canke Mariko igice ca 5 ku murongo wa 21, canke Luka igice c'8 ku murongo wa 40. Igitangaza ca 13, Yesu akiza umugore agwaye kuguma ava amaraso, ibyo tubisanga muri Matayo igice c'9 ku murongo wa 20, canke Mariko igice ca 5 ku murongo wa 24, canke Luka igice c'8 ku murongo wa 23. Igitangaza ca 14, Yesu akiza impumyi zibiri, ibyo tubisanga muri Matayo igice c'9 ku murongo wa 27. Igitangaza ca 15, Yesu akiza ikiragi catewe n'abadayimoni, tubisanga muri Matayo igice c'9 ku murongo wa 32. Igitangaza ca 16, Yesu akiza uwari agwariye ku idengeri citwa Betesida, ibyo tubisanga muri Yohana 5 ku murongo wa 1. Igitangaza ca 17, Yesu akiza umuntu anyunyutse ukuboko, tubisanga muri Matayo igice ca 12 ku murongo w'9, canke Mariko igice ca 3 ku murongo wa 1. Igitangaza ca 18, Yesu akiza impumyi y'ikiragi yatewe na dayimoni, Matayo igice ca 12 ku murongo wa 22, canke Mariko igice c'8 ku murongo wa 20, canke Luka igice ca 11 ku murongo wa 14. Igitangaza ca 19, Yesu akiza umugore ahetamye, tubisanga muri Luka 13 ku murongo wa 10. Igitangaza ca 20, Yesu ahaza abantu 5,000, tubisanga muri Matayo 14 ku murongo wa 13, canke Mariko igice ca 6 ku murongo wa 31, canke Luka igice c'9 ku murongo wa 10. Igitangaza ca 21, Yesu agendesha amaguru hejuru ku kiyaga, tubisanga muri Matayo 14 ku murongo wa 22, canke Mariko 6 ku murongo wa 45, canke muri Yohana 6 ku murongo wa 16. Igitangaza ca 22, Yesu akiza abagwaye benshi, muri Matayo igice ca 14 ku murongo wa 34, canke Mariko igice ca 6 ku murongo wa 53. Igitangaza ca 23, Yesu akiza umukobwa w'umunyakanani, ibyo tubisanga muri Matayo igice ca 15 ku murongo wa 21, canke Mariko igice c'indwi ku murongo wa 24. Igitangaza ca 24, Yesu akiza igipfamatwi idekapoli, tubisanga muri Mariko igice c'indwi ku murongo wa 31. Igitangaza ca 25, Yesu ahaza abantu 4,000, tubisanga muri Matayo igice ca 15 ku murongo wa 32,
canke muri Mariko igice c'8 ku murongo wa mbere. Igitangaza ca 26 Yesu ahumura impumyi i Betsayida, iyo tubisanga muri Mariko igice c'8 ku murongo wa 22. Igitangaza ca 27 ugukayangana kwa Yesu tubisanga muri Matayo 17 ku murongo wa mbere, no muri Mariko igice c'9 ku murongo wa 2, no muri Luka igice c'9 ku murongo wa 28. Igitangaza ca 28 Yesu akiza umuhungu agwaye intandara, ibyo tubisanga muri Matayo 17 ku murongo wa 14 canke Mariko igice c'9 ku murongo wa 14. Igitangaza ca 29 Yesu atanga ikori ry'urusengero, amafaranga Petero ayakura mu kanwa k'ifi yarovye, ibyo tubisanga muri Matayo 17 ku murongo wa 24. Igitangaza ca 30 Yesu akiza umuntu agwaye urusina, ibyo tubisanga muri Luka igice ca 14 ku murongo wa mbere. Igitangaza ca 31 Yesu akiza abanyamibembe 10, ibyo tubikura muri Luka igice ca 17 ku murongo wa 11. Igitangaza ca 32 Yesu akiza uwavutse ari impumyi, tubikura muri Yohana igice c'9 ku murongo wa mbere. Igitangaza ca 33 Yesu akiza impumyi zibiri hafi ya Yeriko, tubiraba muri Matayo 20 ku murongo wa 29 canke Mariko igice ca 10 ku murongo wa 46 canke muri Luka igice ca 18 ku murongo wa 32. Igitangaza ca 34 Yesu azura Lazaro, tubikura muri Yohana igice ca 11 ku murongo wa mbere. Igitangaza ca 35 Yesu avuma igiti c'umusokoni, tubibona muri Matayo igice ca 21 ku murongo wa 18 canke Mariko igice ca 11 ku murongo wa 12. Igitangaza ca 36 Yesu akiza ugutwi k'umusirikare Petero yaraciye, ibyo tubibona muri Luka igice ca 22 ku murongo wa 49. Igitangaza ari naco ca nyuma ca 37 gufata mu buryo bw'igitangaza ubutumwa bwiza bwitiriwe Yohana. Ibyo nibyo bitangaza 37 biri muri Bibiliya Yesu yakoze. Mu kurangiza iyi nkuru ivuga ubuzima bwaranze Yesu kuri iyi si, twipfuje ko benshi bamenya ubushobozi bw'Imana, bongere baronke inyishu z'ukuri zizewe ku bibazo byinshi bikunda kuzazanira benshi, kandi niyo baronse inyishu bakaronka izidakwiriye. Igikuru dukwiriye kumenya canke gukora nuko twizera Yesu nk'umucunguzi, nk'impongano y'ibyaha byacu. Ibyo bitangaza byose yakoze byari bihetse mu gikorwa cyo kumwizera ko ari Imana. Yesu yahariye ibyaha benshi, nta muntu n'umwe Yesu yahariye ibyaha yigeze asaba Yesu imbabazi. Bose bagirirwa ubuntu kuko Yesu yareba mu mitima yabo akabona ko bamwizigiye kandi bakeneye imbabazi. Hamwe nawe wo mwizigira Yesu, nta kabuza uca uhabwa ubuntu buturutse mu guharirwa, uce ucika umwana w'Imana. Twese turabanyabyaha, mwijuru nta mugororotsi azojayo. Hazojayo abizeye igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Ico gikorwa nico gitugira abana b'Imana, ariko bitavuye ku bikorwa byacu, oya, n'ubuntu uba ugiriwe. Tukaba turangije tubakengurukira mwebwe mwese mwaduteze yompi. Imana ishishikare kubagirira neza. Mwari kumwe na jewe Irankunda Desire.